Just dutangira tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ikundi nkuko mubireba mu mashusho rero akaba ari inkangu iteye ubwoba cyane dore ko wari umukingo watengukiye amazu ukubera imvura nyinshi mu Rwanda ahitwa Irubayo. Ibi rero bikaba bikomeje kuba nyuma yuko imvura rimaze iminsi yarabuze ariko ubu ngubu ikaba iri kugwa bikanika bibaye nyuma yuko na Nyabarongo yuzuye asigaye i Kigali igafunga umuhanda. Ibi kikaba ari ikibazo gikomeye cyane gusa ntaturamenya niba hari abagiriye ibyago muri nkangu iteye ubwoba. Reka rero dukomereze mu yandi makuru iby'inkuru tukaba tuzayibagurikiraho. Duhere mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro ISTEBU kivuga ko ibibazo byo gufungura nabi bibandanya kwibonekeza mu gihugu. Ico kigo cemeza ko abarundi barenga ibice 40% bakenye kandi bibagora kuronka ico bafungura. Eroje Wirikaneza adufitiye inkuru y'imvaho. Kuri wa gatanu Burundi bwahimbaje umunsi wa Afrika wahariwe kwegeranya ibiharuro wabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ikigo ISTEBU kijejwe kuvyegeranya cari catumiye abakorera mu bisata bitandukanye na cane ibiraba ubuzima bw'abanyagihugu babirimizi. Harimo inzego za leta n'amashirahamwe yigenga na mpuzamakungu hamwe n'abafasha mu bisata bitandukanye cane mu burimyi, ubworozi no kurwanya inzara. Umuyobozi mukuru wa ISTEBU yemeza ko mwimbu utabaye mubi rwose mu gihugu. Mugabo nubwo biruko avuga ko abarundi benshi bugarijwe na kigoyi kubera imva sigura hano. Nicolas Ndayishimiye arashobora kuba umwimbo wagenze neza muri ivyo bice mugabo abantu nabo baba muri ivyo bice bakaba ari benshi barengeye. Hanyuma ikindi naho haba hagize umwimbu uragendura hano umwimbu uradandazwa nk'ibintu biva mu burimyi dukoresha ngaha mu gisagara ca Bujumbura byose biva muri zo ntara biba vyarimwe canke naho ugasanga hariho ibindi bintu biri nyuma. Umwimbu uno munsi ubonetse niwe duca dukoresha mu gufungura ntihagire ibindi dushiramwo. Ndayishimiye twari ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro abona ko imwe mu nyishu ikomeye ari ugushiraho umugambi wo kurima ibiterwa kanuni kuri buri ntara bivanye n'ibihimburwa kurusha. Ikindi nonavuga nuko n'ibiharuro vyerekana yuko imirima dufise ari imirima mito tukayirima ko biterwa vyinshi. Urashobora gusanga ku umurima mutoyi uri ku biterwa birenga 5. Ico novuga icambere nuko hindura uburyo bwo kurima tukarima ibiterwa bisa n'ibisa. Bavuga tuti nko muri no ntara turabona yuko hakunda umuceri, abantu bari ngaha ni murima umuceri gusa. No ntara yobamwo imyumbati ni murima imyumbati gusa. Hariho hamwe babitanguye nko mu ntara za Gitega bagashira hamwe imirima. Urima akarima gatoyi kadashikana imetero 20 kuri 30 ugaca wiyumvira yuko uzokuramo umwimbu bica bigorana. Umukuru Jean Parsem asanga kugira ibi bikunde habwirizwa kubandanya ingendo yo kuvuga ukuri. Leta ikemanga ivyishoboye ikerekana naho bigora kugira abayifasha bamenya hirwaye. Postendi Kumana Igiki gishobora kutugwiziriza ubutunzi hakiri kare. Igiki haje ntutwari kuba rero twavuze tuti uburimyi buzogenda gute, ubutare buzogenda gute, tuzana ubutunzi gute, saseri zozana ubutunzi gute, uburyo tuzobukurahe, ibi bitegeza guhina kugira uburyo buboneke biriko bija mu ngiro gute. Nta gutinya kwerekana ko aho tugeze ako turakoramo yako mutero aho ngo mwimbu wamabugize ngo ni mwinshi warengi bakaza kwibuka yuko twoza gukura hanze ibyararenze inko kubera politiki yo gushambwira ikinyuma ngo abantu bone ko ibintu ari vyiza. Ikigo ISTEBU cemeza ko ubu imiryango y'abarundi irenga 40% ikenye cane. Ingo 40 birenga ko na gatoyi dusanga